ngo ngenderwako zishimangira kandi zigakomeza ubwo bumwe bw'abarundi kuko ubumwe ntitwibwiye mu majambo gusa bibonekera mu kurya igihugu gitunganijwe ingene ubutungane bw'igihugu ingene abantu bashikira ibyo bose bafitiye ko uburenganzira atakuza kuraba munaka ninaka ubu rero kutupiye uno munsi urabona kuko ko hari intambwe mugabo jewe ndacarindiriye kandi kuzobona icyo tuzoshikako dufatiye kuzoshikirizwa n'urwego rujejwe kurondera ukuri ko urabona inyuma y'uko amasezerano twateguye yemejwe n'abarundi kuwa gatanu ruhuma mu 1991 twarabonye ingorane caciye zaje zerekana yuko amasezerano twari twemeranyije atari bwinjire mu mitima yacu ugiye kuraba ibyashitse mu mwaka wa 1993 aho ibyo abarundi bari bemeje bonyine bice mu matora hari abantu bagize kubyemera kandi bagasesa amaraso kandi amaraso ku buryo buteye ubwoba batambuka umukuru w'igihugu bagakurikira umuserukiro kuko ari n'amahinga amateka n'icegera ciwe bagakurikira ubushikiranganji murabitoro bagakurikira twatwaye iperereza hamukabona inyuma icyo byabyariye igihugu byabyariye intara kuhabica ibyo rero bishitse inyuma y'imyaka itarenga 2 habaye amasezerano cari ikimenyetso y'uko buriya atari bwinjire mu mitima y'abantu bari bahari na cane cane abaharanira ubuzima bwabo kuko no kumenya ubuzima bwigisha n'abari habwoko bugwana mu Burundi buriho jewe ndatohoza bakera nta namwe ndabona abahutu canke abatutsi canke abatwa bitunganije ibintu bwabo bagira iteramana iza ku bantu inyuma rero yaho urabona intambwe yatewe kwari uko abantu baganira novuga ngo bigiye mu mizi cane gusumbya uko byabaye igihe twiga ayo masezerano urakiga ibiganiro byabigiye Arusha iki kibazo c'ubumwe caravuzwe cane gose i Arusha hamurabyo kandi n'ibiganiro byakurikiye kugira ngo intambara ihagarare mu myaka ya 2003 byaratumye kandi duhagenda haboneka koko intambwe zishingiye ku ngingo ngenderwako zishimangira kandi zigakomeza ubwo bumwe bw'abarundi kuko ubumwe ntitwibwiye mu majambo gusa bibonekera mu kurya igihugu gitunganijwe ingene ubutungane bw'igihugu ingene abantu bashikira ibyo bose bafitiye ko uburenganzira atakuza kuraba munaka ninaka ubu rero kutupiye uno munsi urabona kuko ko hari intambwe mugabo jewe ndacarindiriye kandi kuzobona icyo tuzoshikako dufatiye kuzoshikirizwa n'urwego rujejwe kurondera ukuri no kumwanisha abarundi kuko birashobora gutuma tugira tuti mbega y'amasezerano yari ameze neza turavye ivy'ubumwe bw'abarundi canke uno munsi yokuzurizwa canke mbere agasubirizwa n'ibindi mugabe icyo novuga nuko ubu ugiye kuraba abarundi batagitinya na bwose bafatiye ku cy'ubwoko nk'uko byaremeze n'imyaka unabikira uwe barundi bwokomezwa ubwa mbere kumenya yuko mu Burundi atamoka ari uko cyeje dukunda kuvuga ngo ni ikibazo c'amoko y'u Burundi ariko ugiye kuraba nyirabona amajambo tubura yo gukoresha mu Kirundi uko mu Kirundi ubwoko usanga bita mu Gifaransa race uko bita mu Gifaransa tribu uko bita mu Gifaransa ethnie ariko kandi nawo ufata mu Gifaransa yuko ari ethnie none abarundi abahutu abatutsi n'abatwa bitungura ururimi rumwe dufise imigenzi imwe byose ntibico kimwe hari uraza kukubwira yuko abatutsi bafise uburyo bwabo bwo kugira ubugeni eka abaza kukubwira yuko abatutsi bafise uburyo bwabo bukuza kugira gukeza umuvyeyi yavyaye nico kimwe hari uraza kukubwira yuko iyo bagiye mu bugeni indirimbo baririmba abatutsi bafise izabo aboto bakagira izabo abanamo hanyuma kandi kubuje ejo namye ndadabigira mu kiganiro se babikurikira naribakije nk'ubu ibiharuro dufise bya 30% abatutsi abahutu 40% hano 50
nk'uwoza akagira ati jewe ndavyanse. Ico twofatira ko kugira ngo tuvuge yuko atafise uburenganzira ikintu dufise mu Burundi twogira tuti ngiki cerekana ko umuntu ari umututsi, cyangwa cerekana ko umuntu ari umuhutu, ngiki mu mategeko y'igihugu no mu kugira Uburundi butunganywe n'iki nta kiriho. Ni ukuvuga yuko ubyanditse gutyo waba usanga mbere ari umutego witeze bikugora gushira mu buryo. Ubu rero ndibaza yuko ari ukuraba ibintu byose ushobora kuronkako ikivyerekana ko ari nk'ubu uvuze uti turaba abantu dufatiye kubo baturuka biroshe kuronka, dufatiye ku giti cyabo birotse kuronka, dufatiye ku byo bizi biroshe kuronka, ubwabo ku bwoko ntugire ngo biroroshe. Kuvuga yuko ari intambwe ndahogira izoza nkaba nizeye yuko ico kibazo niyo umugwi uje gukiga ikibazo cy'umwe bwabo afite ikibazo cy'ubugaruka kuri nikuriranira bizana ukuvugana kw'abarundi ibyo batazogira iyo batwereka n'ibyo byose twenda kwitunganya.